Hari umuntu yigeze kumbwira ati burya yuvuke mu miryango ikenye hari igitsindo ba winjijwe mu buzima ati ni hamwe nyene Imana idahebuwayo ari imenye uko ibigenza ati ntari kuvukira mu muryango ukenye ni igitsindo ca mbere radio television RTBB turagukunda cyane bivuye ku mutima ibiganiro byawe bidushika kunyota radio television RTBB bakunzi bimbonesha kure y'ijeza by'u Burundi RTBB mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye mudukurikirana muri ku impande zine zigize isi rero nkuko mubibona ndi kumwe n'umutumire hano mu bwami bw'imbonesha kure y'ijeza by'u Burundi RTBB aho tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye tuba tubayiye mu buzima. Ikiganiro ndabibutse sikindi ni mpindure ingendo, hindura ingendo, duhindure ingendo, aho nabatumiriye umutumire akaba atari rya mbere naenda mutumiye hano. Rero manze ndamuhe ikaze mutumire. Murakoze cyane ku ikaze mu mpaye ndabashimiye. Ijwi muri ko murumva ni rya Simplice ni teriteka kabandi kumwe n'umutumire yitwa Eric ndayumva neza. Rero kiganiro nyezina tuza kuganira turaza kurabira hamwe mbega abantu benshi dusanzwe tubaho tukifuza kubaho nkuko abandi babayeho ni naho twace tuba tegurira ico tuza guhagarara ko hanini ubumbwa n'ivyo ufise. Rero kubumbwa n'ivyo ufise aho tuba duhagaze neza na neza ku bintu bijanye n'ivyo ubutunzi. Ndabibutse ko mudukurikirana muciye kumbonesha kure ariyo chaîne ya YouTube hamwe na page ya Facebook abataragira sabone canke subscribe ndetse gufyonda kuri ako gakengeri ndabahamagarire kuhafyonda kugira muzoze muri bera ba mbere uzamurabona ibiganiro tuzoba twabateguriye. Karibu sangwe ikaze mu kiganiro hindura ingendo mpindura ingendo duhindura ingendo. radio television RTBB Bwiza Burundi Bwiza. Nkuko mwavyumvise mwidonido rya kino kiganiro tuza guhagarara ku bintu bijanye n'ubutunzi aho beshi babayeho bipfuza kubaho nkuko abandi babayeho, ariko kanatwe tukaza tuvuga duti bumbwa n'ivyo ufise. Hano umutumire turi kumwe sintebya ncangira ko ndamubaza kuko nico twamutumiye ko bega mutumire hajya bavuze ubutunzi babashatse kuvuga iki. Murakoze cyane. Iyo bavuze ubutunzi babashatse kuvuga nico kintu cyose ufise ufitiye uburenganzira ushobora no kugabira abandi atamuntu agukurikirana ngo watanze ikintu n'ubutunzi wewe nyene bwawe. No kuvuga uburyo hamwe n'ibintu biba biboneka bigaragara. Yego. Murakoze cyane. None burya hajya ni gute ushobora kuvuga ati naka aritunze? Mu gihe ushobora kuvuga ati naka aritunze ni mu gihe ubona afise nk'ibintu abandi badafise, ashobora kwigaburira kwihereza icyo ashatse, urashobora kuvuga ati naka aratunze. Mu majambo make umuntu bavuga ko atunze n'ujya muntu aba yitunze ashobora kwigaburira akongera akagaburira n'umuryango wiwe ndetse no gutunga umuryango nyene mu gihe amaze kuwugira. Nibwo butunzi. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi RTBB murumva ko ibintu bitoroshe. Umutumire hano agiye kutuganiriza bamwe bari basanzwe bafise navuga ivyijiji bigatuma bahakwa guhemuka canke bagakora nabi. Ubumbwe n'ivyo ufise niyo sije no musi duhagaze ko hano. Mbega mutumire ni gute umuntu yoshobora kubaho nk'uyundi mu buryo mu gihe adasanzwe afise amikoro nkayiwe? Murakoze cyane. Ingene umuntu ashobora kubaho mu buryo nk'ubuyundi uwo muntu akubera exemplaire kagira ivyo ufatiye kati ndavye naka ibi nibi bafise akafise nk'imodoka akafise nk'urupangu ukiga strategy yakoresheje kugira bironke nawe ugakora gutyo urashobora gushika kuvyo afise ukanaharenza. Bisigure ko kwigana uburyo umuntu abayemwo twoshobora kubifatira uruhande rumwe ko ari vyiza cyane gose. Yego bishoboye no kuba nabibi. Yego.
usigurire abakunzi bimbonesha kure byiza by'u Burundi RTBB bumve mbega ni ryari ushobora kwigana umuntu bikakuzanira umusaruro mwiza canke bikakuzanira umusaruro utameze neza. Murakoze cyane. Ni ryari ushobora kwigana umuntu bikakuzanira umusaruro umeze neza. Ni mu gihe mu kuraba uwo muntu afise ubwo butunzi. Wihutira kumenya ingene yaburose. Pana kwihutira kumenya ivyo afise unanje ndabironka. Nukuvuga ukagerageza kubaza wisunze inzira yaciyemo kugira bishikeko. Yego. Mwico gihe ubajije inzira yaciyemo kugira bishikeko urashobora gushika ku iterambere ryawe. Ya iterambere nukuvuga bigatuma wowe uhindura ubuzima ubayemo. Ukashobora kumera nkawe cyangwa ukanamusumbya. Mwico gihe urumva abayakubereye akarorero. Abayakubereye akarorero. Igihe naho ushobora kumwigana bikakuzanira ingaruka mbi ntabwo ushobora kumubona ati arafise urupangu najereka ndarugure arambara ikirato ciza najereka ndakigure kumbe ntuzi yacambaye kubera yakoze iki nawe gaci usanga uri wa muntu asanzwe uciye ugenda ukora nk'akazi winjiza 30,000 ku kwezi gashiza kugura ikirato cha 150 umubosi ukemera kumusaba ideni ubona uko abonye nakacambaye kumbe wewe afise ikiraka yikorera cyama kiraza aravuga ati aya mahera ndakoresheje uno munsi ejo ndaronka yandi nawe haraho ba warose nk'agaseminere kabaye rimwe mu mwaka giturumbu karusanzwe nashomereye gacuka ati reka nkore nguri ikintu nk'icyanaka wihutiye kuraba ivyo afise wihutiye kuraba ingene yabirose yaciyemo ni mubwo buryo noshobora gusigura nizo nzira zimwambajije. Okay, none dufate nk'ubu turiko turaraba turumva ko benshi bifuza kubaho nkuko abandi babayeho ntibikunda ko batungwa n'ivyo bafise ntibikunda ko babumbwa n'ivyo bafise. Uri kurihweza nka wewe n'uruherunganwe bikunda kwibonekezamo cyane. Urunganwe kunze kwibonekezamo cyane n'abantu b'abajene. Abajene? Yego. Gute? Bikunze kwibonekeza ku kuntu usanga uri kurabona abo batama bacu bakera bamaze kuronka bararondeye bararonka. Urumva bayarondeye kare. Barayarondeye kare. Rero ugacubona ibi nibi baguze imodoka impangu bagiye mu kabare binyura zanzoga nyene zibeyi. Nawe ugacugomba kumera nkabo. Ukagomba kumera nkabo. Nawe nturarondera. Bobo baramaze kurondera afise fondation y'amahera. Abajene rero nibo bakunze kuhagirira ico kibazo. Mbo tukiri kurunganwe tureke kwinjira n'ingoga mu bijanye n'ibibazo. Urumva ko urunganwe ari bikunda kuboneka kenshi ari urunganwe rw'abajene abantu bafise imyaka nyene y'ubuyabaga. None burya tugiye kwihweza neza abantu bakuze ntibikunda gushika nabo bakifuza kubaho nk'abandi. Baravyipfuza ariko ni ya myaka nyene twahagaze ko bivana na generation uburimwo ari imyaka ugera kukavuga ati ibi bintu maze imisi ndondera byarasi ariko twega abajene tuba dufise ingufu nyinshi zo kurondera ya myaka hamwe batubwira ati ni wafite na kubujene ubusaza uzokosora kubwiyo mvoro gasanga two turakorana ingufu twigana abandi yego muga tubigane mu nzira nziza byensire ico kishobora kudushitsa ku ntumbero nziza yacu kuvuga uvuga ati duhindure ingendo mu kwigana abo bantu tubona bafise ibintu byinshi ariko tubigana batubera nk'akarorero tubaza inzira baciyemo kugira natwe tuyicemo habwo ntitwipfuze kuja dufata irya nivo bagezeho ngo tuyisimbireko ngo tuyihereko. Okay bakunzi bimbonesha kure byiza by'u Burundi RTBB murumva ko na cyane ugwaruka umutumire wacu niho mbona yahagaze nayo mpamvu nanje wa mama ndayenda mubaza nyene kugwaruka kuko nawe ndabona bironeka aracara umujene mbega nizihe ntambamye abajene bakunda kugira wihereye ko nyimba nawe horo bikora iyo wipfuje kuronka nk'ibintu umuntu afise na cyane twega abajene aho ndavuga ku bahungu no kubigeme nizihe ntambamye kwizo mpande zibiri kwabo bajene izo mpande zibiri. Murakoze cyane mfatiye nko ku bajene abahungu ntambamye dukunze guhura nazo nuko kwigana abandi ataho turigeza usanga uri kuraza gufata amadeni
ataco avuyeko Eh. uyasavye kugira yashire mu migambi ugasanga uyasavye kugira unezereze naka aho ncanja vya bindi usanga abantu bari mu bintu vy'inkunda akavuga ati nezereze naka kuko nawe naka yamugiriye ati rero hariho abantu bagenda kwaka amadeni kugira bashobore kunezereza abo bakundana banaboneke neza imbere y'abantu ugasanga barabigize mwiyombo ndagushimire cyane mbega hoho dufate nk'akarorero urabona nkaje nk'akarorero ndashaka kugenda nko gutembera ahantu nkaza gutembera iwanyu nkasanga mu nzu iwanyu harameze neza mu nzu iwanyu muba mu nzu ifise navuga ati ifise ibintu twenge iwacu tudafise mbega nk'umujene ashobora kuza gupanga inzu izimvye gose kugira abantu baza kumugendera bazoze barabona ko ari umuntu adasanzwe uwo nawe woshobora nko kumubwira iki nawe nafise ingorane mu bandi afise ingorane canke bivana n'uburyo ababona afise mu gihe amahera yinjiza ashobora kuyapartaja akayagabura ku ivyo bikorwa ariko arakora gupanga inzu kwigaburira n'ibindi n'ibindi akabona birahurirana arasigarana n'ayafise uyo nta kibazo na kimwe ingorane n'uwo muntu yemera kinjira no mu madeni kugira ashobore kumera nka naka kugira amwitirire none nk'akarorero nk'ubu ufashe ukagura impuzu wabonye naka yari yambaye naho navyo twavyita ko ari gusesagura canke nuko ziba zarakuryoheye harimo gusesagura harimo no kuba zarakuryoheye gusesagura hahandi uciyugura ishati dufate wamonye yambaye ishati nziza yayiguze nka 30,000 wewe uri wa mukozi cyangwa ufise akazi kinjiza 30,000 nyene uciye uyigura nawe uwo muntu wiganye yaguze ishati 30,000 mugabo afise akazi ahembwa nk'ibihumbi 100 kandi aguma agakora ingorane uzogira niyi ya shati yiwe kakazi gazosubira kamuhe agure n'iyindi nawe yayindi ufise waguze nziza mugabo izo nagusazirako ko cyabigenda ndumva nivyoroshe n'ukuri vyoroshe na gato none nk'akarorero nka wewe dufate urumva ko umaze kumenya vyinshi kandi wamaze gutahura novuga ko uri nk'akarorero ku bandi bajene na cyane cyane kuri gwarunganwa wavuga bikunda kwibonekeza bidakunda ko babumbwa n'ivyo bafise mbega tugiye kuraba avantage ko nta kintu kibura avantage na inconvenient nakahe kamaro kari mu kwigana abandi bantu nubwo atamikoro wowe ufise ukigana abandi bantu avantage zihari abantu barashobora kubona neza bakakubaha nani cyubahiro aho numva wowe uri kurahomba mugabo kiri limite urumva wagiye kugira ibintu kugira abantu bakubone mugabo wo kwinjira neza indana akakwanaliza siko aza kubisanga nk'ubu dufate nka je nguzi telefone gugwa nk'ibihumbi 800 none aho abambona bo kwigira babona yuko ndi umuntu wagize ari hasi none gashawo gura telefone ya Android 800 aca nkubita amezi abiri ntakubonana no ku murongo ntakubona no ku murongo wapoteye ica ntakora kwibwira ati wa muhungu afise telefone imeze kwa kundi nza ndavuze imiziki iPhone mugabo nta namamega ronka bakunzi bisamirizi imbonesha kure vyiza vy'u Burundi RTBB kuri abajene na cyane bibabera icigwa mwumvirize kino kiganiro umutumire wacu reka ratubwira abajene benshi usanga bari mu makredi abajene benshi usanga bari mu madena atavugwa atagira uko angana kugira bashobore kugaragara nk'abandi ego barakunze kuvuga mutumire yuko ngo basi nubwo wokena bwabo ntiwokena inyambaro ivyo kwambara ico naco kivuga kwiki bavuze kwambara bavuze kwambarira ibeye hari impuzu umuntu ashobora kugura bihuriranye n'uburyo bwiwe c'est vrai kwambara twese turambara ariko mwibeye laba mbega iki kintu nguze ntaco nishe mbega ko ndakiguze ego c'est vrai abantu bazonyemera none nibanyemera bizoherera he mu gihe nanje ubwanje niyizi ko ndi faible mugihe wizi kuri faible bo faible economiquement hari umuntu nigeze kumva buheruka twari ko mavuga ati ujya muntu utiyambaye neza ati Jeff ingorane y'igihumbi reka nze kumusaba service ampa igihumbi acavuga ati ariko rero ati nkaha
dushobora gusanga atayafise ivyo navyo wobivuga ko nk'iki umuntu ashobora kwambara impuzu zizimvye gose mugabo ugasanga nta musavye service y'igihumbi ntayo yoguha voilà ni bya nyene duhejeje kuvuga bisa n'ivyo kuko nta kuntu wo kwambara impuzu zizimvye tubura n'igihumbi utemberana mu mufuko gerageza basi ikintu cyose amahera ufise uyaparitaje uraba ati nkeneye iki naka nkeneye kwiki nzoshobora kumufasha kuri ibi gutyo ubone kwifata neza bizoba bikwiye. Okay ndagushimire cyane mutumire ariko ndafise akabazo je nkunda kwibaza mbega burya ko usanga abantu bafise ibintu undi agafite ibintu ubundi nawe akaba yararondeye vyaranse mbega burya nubuhe buryo abantu bashobora kugirirwamo amahigwe uretse kurondera twavuga gute novuga ati mbega bigenda gute abantu tubona bitunze bishobora kuba vyaciye mu nzira zimeze gute? Murakoze cyane iyo ubonye umuntu yitunze ni cya kindi navuze ihutire kumenya icyabitumye bizogutuma kuduga nawe abantu ubona batunze bamwe hariho abantu usanga afise chance imigisha akoze ikintu kikaza kiriruka yagura ingurube ngo atunge kutiro ya mbere kavyara 8 chance reraho hariho nikindi ama opportunity ku batumva ikirundi uvuze opportunity ushatse kuvuga iki nk'umuntu akazaronka nk'intu by'amahigwe agagira nkakiga nk'amashuri ugasanga aramugiriye akamaro agiheza caronka akazi nk'ubwo buryo ugasanga nyene yateye imbere hari n'ikindi kuvukira nko mu miryango yifise hajya n'imiryango iratuma umuntu usanga yifashe neza mu bintu by'ubutunzi neza cyane gose urashobora gusanga nk'umuntu yatunze bivanye n'abavyeyi biwe n'imiryango afise hari umuntu yigeze kumbwira ati burya yuvuke mu miryango ikenye hari igitsindo bawinjijwe mu buzima ati ntamwe nyene Imana idahebuwayo ari imenye uko bigenza ntari kuvukira mu muryango ukenye n'igitsindo cyambere tiro muri make umuntu ashobora kuba yitunze bivanye n'imigisha hamwe n'amahigwe arizo opportunité hamwe kandi no kuvukira mu muryango bivanye n'umuryango wavukiyemo yego izo nzira zitatu nizo kenshi abantu usanga baraciyemo nizo zikunda gushikana abantu kwiterambere ukababona ku yindi ntambwe bafise ibintu. Okay bakunzi bimbonesha kure ivyiza by'ubundi RTBB murumva ko umutumire nukuri ari karagerageza aca hirya nino wewe bidakunda kubumbwa n'ivyo ufise hindura ingendo duhindura ingendo mpindure ingendo kuko murumva ko bitoroshe duhasamariye dusanga twagize ikibazo dushaka kubaho nka naka kandi bidakunda nashaka ndagusabe mutumire tumere nk'abasozera twegereze ku musozo wa kino kiganiro ariko ndakubaze kano kabazo byo bimaze gushika umuntu agacamwa zirya nzira zose zitatu mwavuze muko ugasanga ibintu vyaranse akaba afise chance akaba afise na opportunity kandi akaba no muri famille bikanka navyo birashoboka naho biba vyagenze gute kame ka muntu ingene ushobora kuronka ibintu ukamenya ingene ubifata urumva ro hari ikintu wasimvye hari gutangura navuga ati umutima navyo bibaho kuba ufise umutima yego kuba ufise umutima ukamenya ati jewe ndi umuntu ntegerezwa kubaho mu buryo ntegerezwa gukora ibi kugira mbashe kubaho mu buzima bushimishije yego mu bwo buryo nyene yego okay rero reka ndagusabe navuga ati tumere nk'abasozera nyene dusozera urumva ko iruhande ya zirya nzira zitatu hakenewe ko umuntu abafise akaranga mutima ubuntu dufate ubuntu meze nk'ukunganira mutumire burya urashobora kuba ufise ibintu byinshi ukaba shobora kuba wavukiye mu muryango wifise ukashobora kuba mbere ufise n'amachance mugabe ibintu kabironka bikakunanira gestion kuko turi mu bintu bijanye n'ubutunzi kandi umva gestion niza ubwa mbere rero novuga ati gestion
udafise gestion udafise ukungena ushobora kwitunganya ya mahera make canke ya mahera menshi ufise ukamenya ingene yitunganyamwo uca usanga vyanse naha nk'akarono tanga turakunze guhura n'abantu benshi ukaza bumva ngo naraye ndi 80,000 undi nawe ati naraye ndi amafaranga ntibuka urumva ni kwa kuntu ya gestion yiwe vyameze nk'ivyanka bakunzi bimboneshe kuri byiza by'u Burundi RTBB hindura ingendo mpindure ingendo duhindure ingendo nico kiganiro turimo aho turiko tuganira kuri sujet yabumbwa n'ivyo ufise rero mwari kumwe n'umutumire Eric ndamva neza hamwe na jewe Simplice Niterite kanabateguriye kino kiganiro aha niho ikiganiro tubateguriye kirangiriye tubipfurize kubandanya mumererwa neza mu byanyu no mu banyu naho utaha Radio Television RTBB N'ijwi ryiza ry'u Burundi bwiza